Haleluya. Rero nshaka kubabwira ngo muri resume igikorwa c'Imana mu buzima bwacu canke mw'ishengero gitubuna otu y'icimviro citwa umwidegemvyo, liberté. Iyo Imana iriko irankora, iyo Imana iriko irankorera, iyo Imana iriko iramvisita, visitation y'Imana ntigaragarira mu mosozi nakoroye canke mu kuntu numvise, kuko ndashobora kumva manifestation ya présence y'Imana physiquement, ariko igikorwa c'Imana au-delà y'ibishobora kuboneka bikagaragaza ngo no munsi Mariko yahezagiwe canke yakozwe ko na mpwemu yera canke yaguye hasi, ikitwereka ko Imana iriko irakora mu buzima bwacu kiri mesuré muri degré ya liberté canke y'umwidegemvyo ushishikara kuba mu buzima bwacu. Mbega uko imyaka igenda mu gakiza ugenda ubona uri umuntu widegemvye, uko imyaka yavansa mu gakiza ugenda ubona uri umuntu ubuzima bwiwe buriko buraba libre par rapport y'ivyakuboha canke y'ivyakunesha, y'ivyagukubita hasi, y'ivyagutsinda, y'ivyagutuma uba umuntu yugaranywe mu mutwe canke yifumbereje canke yicurikiriye. Mbega uko imyaka igenda tu deviens libre avec les années. Ubona ugenda widegemvye, ubona umwidegemvye ari ikintu kigenda ciyongera mu buzima bwawe. Iyi ni question ndagufitiye.